nta numwe atazi ibyabaye mu Rwanda mugabo ukuntu bariko barabyitwaramwo bizoza kurangira abantu batagaciro bakibihereje kubera bonyine babitesheje agaciro bazi yuko kwama ibintu ubigira ibyitwazo ari byo ugira bouclier umuntu wese agombye kuguhanura ugacushira amato yango jewe ngo byagenze uko mugabo kasanga turiko turagenda mu bihe abantu bagomba kumenya ukuri parce que le Rwanda situe l'origine du conflit au niveau des FDLR. C'est pas par les FDLR que le conflit commence. Le conflit a commencé au Rwanda. C'est un conflit rwandais. Et ça a commencé avant le génocide. Le génocide a commencé avec l'assassinat du président Habyarimana. C'est ça l'origine du conflit actuel. Et cela s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Nous devons rechercher l'origine de l'assassinat du président Habyarimana. Parce que le génocide s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Mais on voit les génocides partout. La République démocratique du Congo est un pays habité par 450 ethnies, alors que le Rwanda n'est habité que par 2 ethnies. Alors, le conflit du Rwanda ne peut pas être transposé en République démocratique du Congo. Ça n'a pas de sens que l'on puisse s'en prendre à une ethnie alors que nous en avons 450. Donc c'est un non-sens. Il est vrai que dans 11 jours, on va commémorer pour la 31e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il y a eu 1 million de morts sur une population de 7,5 millions. Les auteurs de ce génocide, l'armée, et la milice qui ont commis ce génocide se sont réfugiés dans ce qui était l'ex-Zaïre, qui est maintenant la RDC. Il y a quelques jours, on a été remis un général de brigade qui se nomme Ezekiel Gakwerere, qui a participé dans le génocide au Rwanda. Cette feuille de route devrait également tenir en compte le désengagement et le retrait des forces non invitées en RDC, ainsi que le désarmement des groupes armés. Le Burundi exprime également sa gratitude envers le président angolais pour ses efforts dans le cadre du processus de Luanda. Nous restons fermement convaincus que les solutions et les médiations africaines sont les plus appropriées pour résoudre les problèmes africains. Ndaba ndongeye kandi kubaramutsa abakunzi ba Simbizwa Semavumba. Uno munsi hari ipyo nari nkeneye ko dusangira gato. Murazi neza yuko nabemeye kuzokwama ndabahereza content. Nabemereye ko turasangira ico ndonse hari amakuru ahari kuko murazi neza yuko burya umuryango ni ikintu gihambaye. Ndatahura cyane yuko turi umuryango kandi naho uwo ufise umuvyeyi pempo uko abameze abavyeyi uko baba bameze babanyi surtout ntikibuza yuko mushobora kuba wokebura canke ari ubona nk'akantu kaba katagenda neza cyangwa ubona yuko ibyo nk'umubanya bari karagira byo usanga byandukiye no muryango wawe. Hariho ukuntu umuntu ashobora kubigenza hama bishobotse abana b'uwo mubanyi babona ati bana bujya kumva bwa bundi ibintu abavyeyi bacu bariko barakora tubona yuko vyogenda uko. Rero iyo ndiko ndavuga umuryango si utukura no makontine mazi misingira urabona yuko turi mu karere turi muri CPGR. Burya umuryango wa CPGR nkuko namanda bivuga wari umuryango ukomeye cyane. Je nigeze kuba ngenda na CPGR igihe kiraho ndasoma ivyanditse kuri CPGR vraiment samatushe mbonye yuko hari abantu bari bariyumviriye ikintu ciza document yitwa libre circulation. Umva ubufise umwidegemvyo yo gutembera
kandi burya ufise irya CPGL yo aha mu Burundi, mu Rwanda na Congo ni document ikomeye cyane gose. Muga usanga nk'abavyeyi igihe bavyumvira babirabo no munsi ngene ibintu bimeze, kacuvuga ati none ya CPGL gute. So mu bisanzwe ivyo hanini nivyo sinari nkine cyane kugaruka kuri CPGL kuko murabizi neza yuko niwo muryango turimo, niyo mpamvu ibishikiye u Rwanda cyangwa ibishikiye Congo automatiquement no Burundi usanga bwashikiriwe, niko bitegerezwa kumera. Kuko nk'uravye nk'impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi, kuri impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi, ubona cyo kaba n'impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda, n'impunzi nyinshi cyane. Nkuko nabivuze mu biganiro biheze mperuka gukora, aho hambere nta bakongomani nta bazayigwa bahunga. Abazayigwa barabazayigwa n'icyo gihugu cya mbere cyari gitekanye ngaho, atangirane cyagira ati binabiriya cyari gifise. Abazayigwa bari biyitirwa gusa abazayigwa, kwivugiriza umuziki ndomboro ya soro bakitambira, c'est fini. Ugerageje no kuraba nibiriko biraya muri Congo, urabona yuko banda yabikubitira umuziki, raba nka za Goma, raba za Bukavu, ndafollowinga cyane aba artiste bahariya n'ubu baguma bikubitira imiziki. Bo bofete ibintu abantu baba bagomba kuza kubavyongesha ibintu by'intambara, baba bari ko barabagora cyane. Rero kandi kigira kabiri naco nagomba ndababwira n'ukuri bene wacu, burya iyo umuntu afise ikinyoma cyane, ikinyoma nticubaka. Yego ikinyoma urashobora kugikoresha mu mwanya muto, mugabo haheze igihe nyine iyo umuntu avuga ati narabeshe cyane, mugabo bashobora kuvuga ukuri tu, cyane basi icyo kinyoma ubona yuko ari cyari kikubeshejeho, basi ukinumira, basi ukuri ko nyine kukishikana vyonyene tu, hamukihorera. Mugabo ntugume muri kino kinjana aho abantu ashobora kubura ibinabiri, ashobora gusesangura, ashobora kuja mu mizi y'ibinabiri. Je no munsi narimeje kuraba ariko ndaraba kuri internet, mu nyuma niho naguye kuma discours. Hari ibintu bikomeye beruka kubera muri Nations Unies, sinzi ko mubikurikirana surtout kandi ama intervention menshi yakozwe n'ibihugu bitatu. Uko nababwira CPGL burya n'umuryango ukomeye, gusa wagiye kuvyongeka guhera za 1994, kuva aho bamwe babaye inshuti z'abandi bakavuga ati reka tanga ubuhungiro. Ibyo vyamyeho batanga ubuhungiro, bagira ikimugabo gaje usanga iciza, umuntu yakoze iciza basanga rukora kizira. Kandi si rimwe si kabiri, murazi ninze uko hariho n'abarundi usanga bameze uko mukorera iciza mu nyuma gaca guhinduka ya neza wamugirika kubera nabi. Ku bantu bumva igifaransa ndaza kugerageza kubisigura après, mugabo nashaka ndabumvishe ino ntambara y'amajambo yabaye hagati y'userukira igihugu cya Congo muri Nations Unies n'umushikiranganje u Rwanda. En fait userukira Congo atanga ukuri, kavuga ukuri, mugabo gacu usanga umushikiranganje n'ubu aracyagomba ku argumenta bya binyoma bimaze imyaka. Abantu babona neza yuko ivyo binyoma ntibigifasha. Reka ndabumvishe ndabasangize ico kiyago cyabereye muri Nations Unies, hama Madame la Présidente, namwebwe muraza kugira ico mushikirije, mwumvirize userukira Congo
niwe atangura. Mwumve userukira Kongo muri Nations Unies, mwumve ibyo baza gushikiriza, hama muke mwumviriza insiguro. Tansiguro tumaze imisi ngaha tugerageza kubereka ati no ibi bintu abanyarwanda bariko baravuga ni kinyoma, ko iyi kinyoma twaracubakiye ngo igihe nabone babishinga, igihe nabone babizana, hari igihe twabona yuko kwari ukuri. Mugabo rero baca barimenyera cyane gushika naho bonyene. Ndababwiye yuko n'amateka u Rwanda rwaciyemo, hariho ijambo bakunda kuvuga ngo gufuvya ngo kwa bonyene bazokwiretruva amateka bonyene baratesheje agaciro, kubera nta numwe atazi ibyabaye mu Rwanda. Mugabo ukuntu bariko barabyitwaramwo bizoza kurangira abantu batagaciro bakibihereje, kubera bonyene babitesheje agaciro, bazi yuko kwama ibintu ubigira ibyitwazo ari byo ugira bouclier. Umuntu wese agombye kuguhanura ugacushira amatoya ngo jewe ngo byagenze uko, mugabo kasanga turiko turagenda mu bihe abantu bagomba kumenya ukuri. Nimwumvirize aya majambo yashikirijwe n'uwaserukira Nations Unies, Kongo muri Nations Unies, hama muke mwumviriza n'ibyashikirijwe n'umushikiranganji Nduhungirehe. Madame la Présidente, je n'aurais pas souhaité reprendre la parole à ce stade, mais à entendre la déclaration du Rwanda, on est tenté de se demander si nous sommes tous sur la planète Terre et nous l'habitons. Parce que vous allez remarquer que le Rwanda revient sur le même argumentaire. Les mêmes argumentaires. Pratiquement démodé de l'origine du conflit, alors qu'il a été établi ici que l'origine de ce conflit ne commence pas par les FDLR. Parce que le Rwanda situe l'origine du conflit au niveau des FDLR. C'est pas par les FDLR que le conflit commence. Le conflit a commencé au Rwanda. C'est un conflit rwandais. Et ça a commencé avant le génocide. Le génocide a commencé avec l'assassinat du président Habyarimana. C'est ça l'origine du conflit actuel. Et cela s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Nous devons rechercher l'origine de l'assassinat du président Habyarimana. C'est là que le conflit a commencé. Deuxièmement, l'argument lié aux FDLR et à l'idéologie génocidaire, c'est aussi un argument suranné. Je l'ai dit ici, un ambassadeur rwandais l'a dit clairement que l'affaire des FDLR ne constitue plus une menace pour le Rwanda parce que les FDLR ont été pratiquement éradiqués. Cela a été dit ici. Mais néanmoins, nous avons accepté, nous avons dit, si cela est le cas, nous contribuons à l'opération qui constitue l'éradication des FDLR. Mais si cela ne s'est pas produit, c'est le Rwanda qui a justement brouillé les cartes. Madame la Présidente, en ce qui concerne la persécution des Tutsis, on a toujours remué le couteau dans la plaie. Nous comprenons très bien qu'il y a une frustration parce que le génocide s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Mais on voit les génocides partout. La République démocratique du Congo est un pays habité par 450 ethnies, alors que le Rwanda n'est habité que par 2 ethnies. Alors, le conflit du Rwanda ne peut pas être transposé en République démocratique du Congo. Ça n'a pas de sens que l'on puisse s'en prendre à une ethnie, alors que nous en avons 450. Donc, c'est un non-sens. Mais, si j'ai pris la parole, Madame la Présidente, c'est pour réagir justement à la posture pratiquement dénigrante du Rwanda par rapport aux Nations Unies et à la MONUSCO. Nous ne pouvons pas comprendre que le Rwanda, qui est un pays contributeur de troupes, dénigre à longueur de journée les rapports des Nations Unies qui établissent que le Rwanda a envahi les territoires de la République démocratique du Congo et il conduit des graves violations des droits de l'homme. C'est tout cela que la MONUSCO a rapporté ici. Nous ne pouvons pas comprendre que le Rwanda dénigre ces rapports, dénigre le travail
de la MONUSCO, mais se félicite lorsque des ressortissants du Rwanda sont nommés par le secrétaire général à des postes importants dans le système des Nations Unies. Et se félicite aussi d'être pays contributeur de troupes des Nations Unies, alors qu'ils n'acceptent jamais un seul rapport des Nations Unies. Voilà pourquoi je voulais revenir là-dessus, Madame la Présidente. J'en reste là et je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo pour sa déclaration. Son Excellence, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Donc, 2 points que je veux soulever ici. Premièrement, sur l'origine du conflit. Il est vrai que dans 11 jours, on va commémorer pour la 31e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il y a eu 1 million de morts sur une population de 7,5 millions. Les auteurs de ce génocide, l'armée et la milice qui ont commis ce génocide, se sont réfugiés dans ce qui était l'ex-Zaïre, qui est maintenant la RDC. Ces mouvements, ces groupes qui se sont nommés aujourd'hui FDLR, ont été entretenus, soutenus, financés par des gouvernements zaïrois et congolais successifs. Il y a quelques jours, on a été remis un général de brigade qui se nomme Ezekiel Gakwerere, qui a participé dans le génocide au Rwanda, surtout dans la préfecture de Butare. Il a même participé dans l'assassinat de la dernière reine du Rwanda, Rosalie Gichanda. Et pourtant, il était en uniforme des FARDC, il collaborait avec l'armée congolaise. Donc quand j'entends ici que les FDLR n'existent plus alors qu'ils sont actifs et qu'ils sont même intégrés dans l'armée congolaise, je ne sais pas, pour reprendre les paroles de mon collègue, si on est vraiment sur la planète Terre. Deuxièmement, sur l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale est une notion de droit international qui n'a pas été inventée pour la RDC. C'est une notion qui s'applique aussi au Rwanda. Depuis 2018 seulement, il y a eu plus de 20 attaques des FDLR et d'autres groupes, y compris les FARDC, sur notre territoire. Il y a eu des attaques en 2018 par le groupe qui s'appelle FLN du fameux Paul Rusesabagina, qui a tué 9 personnes, y compris une fille de 13 ans qui s'appelait Ornella et un garçon de 17 ans qui s'appelait Isaac. En 2019, en octobre, il y a eu des attaques d'un mouvement FDLR qui a fait 15 morts. En 2022, la même chose. Et lors de la bataille de Goma, il y a eu 200 maisons qui ont été touchées par des attaques de l'armée congolaise à partir de l'aéroport de Goma. Donc, quand on parle d'intégrité territoriale, cela s'applique à tous les pays. Et le Rwanda a été victime, sa souveraineté, son intégrité territoriale ont été violées à plusieurs reprises par la RDC. C'est ces 2 précisions que je voulais fournir, Madame la Présidente. Merci. Ok. C'est bon. Imbere yuko chandabumbisha position y'u Burundi nayo userukira Burundi muri Nations Unies nagoma magarare d'abord kuri ibi byashikirijwe na ambassadeur wa Congo hamwe n'izi nyishu zatanzwe na Olivier Nduhungireyo, ministre wa Relations Extérieures y'u Rwanda. Ibi nama ndababwira toujours ngaha twama dusangiza ngaha ifo yuko no musisi menye ukuri. Ibi ambassadeur wa Congo avuze ni ko kuri. Ambassadeur wa Congo avuze ati ivyabaye origine yibazo Congo ifise. Urumva ko bice bifatana na bimwe son excellence president yavuze yuko ingone zabaye muri Congo zabaye inyuma ya 1994. Bivuga ati abitwa abatutsi muri Congo ntabahora babayo. Byagiye kubyuka ibyo by'injyane kuva ari uko u Rwanda meme na ministre Nduhungireyo urana ko abyemeje avuga ati aremeza neza yuko Congo yahaye ubuhungira u Rwanda abanyarwanda. Yaraye urungira abanyarwanda ko bajya uyu ambassadeur we yavuze ati ife ko dusubira kuri origine du conflit. Origine yatangujwe
n'ishwa rya president Habyarimana niho byahereye, niyo origine. No mu Burundi harabaye conflit, origine ya conflit yabaye bishe president Ndadaye. President Ndadaye bamaze kumwica harabaye conflit, mugabo byarabaye hozori barabiyarusha barigana barabakwiga baravuga ati okay tubigenze uku hama birahagarara, harabaye guerre civile, haraba resistance harabiki hama mu nyuma birahera pi n'uburi pi. Rero aha tubona turiko tugerageza kugwana ni kugira twirinde ejo hirya y'ejo umubanyi ariko arazana za ngorane nyene agomba kuvyura bya bintu ntibize kwandukira abarundi, mugabo ubu biragoye aho vyoca kubera amategeko y'u Burundi bufise aruga yaramaze kuzibira. Origine du conflit yibi byabaye origine yibi byabaye mu Rwanda, origine yavyo itangurana ibiba muri Kongo n'iyicwa rya president Habyarimana. Ambassadeur wa Kongo avuga ati ni kurondera kwanza la cause, niyo vya mbere bihera. Kandi ikintu yigira kabiri navyo abanyarwanda mu nyuma baricanye, ico kintu bakwiye kukimenya. Abahutu bisha abatutsi mu Rwanda bose bari abanyarwanda, hama Kongo yahaye ubuhungiro abanyarwanda, kandi kijyagiye kugira abakongomani bakire abasirikare b'u Rwanda n'inkoho niki n'amasezerano mpuzamakungu yabikoze. Hari impamvu, izo mpamvu zose rero nizo tugombe kuzica pembe no kuziga tukazimenya, abantu bakazimenya. Ntumve gusa ngo bahungiyeyo nkuko mengo ku Kongo objectif yari ifise kwari ku destabiliser, menye yuko ivyari uko biraba. Hariho leta hari igisirikare cyari gihari, cyari kizwe n'amategeko, cyari kizwe ko ari igisirikare cy'u Rwanda. Rero gusabirwa ubuhungiro n'igisirikare, none igihe Goma itegwa n'abasirikare b'u Rwanda baba Kongo bahungiye mu Rwanda ntibabakiriye. Igihe Burundi muri 2015 batera bagera kudeta, n'abasirikare b'u Burundi bahungiye mu Rwanda barabakira. Gutanga rero ubuhungiro ni kimwe, mugabo kuba u Rwanda rwaciye kugenda kwihora igihugu cyatanze ubuhungiro, iyo ni kindi kintu abantu bakwiye kumenya. Ego bajya batipe bavuye bakozi barantangorane bahungiye muri Kongo ngo yabakiriye, mugabo Kongo niyo kimara imyaka yose iri kirazira kuba yaratanze ubuhungiro. Uno munsi abene inyuma y'imyaka 30 bongera baravuga neza yuko uravye ingene byagenze. Narabisubiyemo ngaha ndagerageza kwerekana ingene bagiye muri Kongo makambi za tingitingi zande hose baragira iki barica abanyarwanda bari bahungiyeyo, abandi bagiye kubakurayo ku nguvu ngo batahe, bamwe barapfira muri Kongo, abandi nubu harabagize za Kisangani zande barangaye na za Malawi na za Afrika y'Epfo, hose abanyarwanda baragezeyo barahunze. Benshi barahunze barangara ntibazi n'u Rwanda n'ingene rusa. Bisigura yuko ikibazo cy'aba FDLR, ikibazo cy'abantu bavuye mu Rwanda bakoze ibara kirafise ukuntu cyatorewe umuti, mugabo Kongo niyo kwamikizira buri gihe. Ministre akitwaza ngo mwabonye wa mu general umwe bambikite nizishasha ngo kugira baronke ibyitwazo bagenda gushikiriza ngo yari mu FDLR ngo ibiki ngo yaje ngaha. Umuntu bakuye mu gasho nambari Gitarama nambari bakaza bamwambitse iteni kugira ibintu by'ibinyoma ya masenario uitwa abantu twayarushe, abantu bayarushe ibyo ukuri kose barakuzi. Ubarakene iyo mubona yuko atamarwi mari valable mushobora gutanga, mureke gutwara ibinyoma, kuko uno munsi abantu barafise gusesangura, bafise kujya mu miziki bakibonera ukuri. Gute Kongo yomara imyaka yose ibaho yamizira abantu yahaye ubuhungiro, kandi abo bantu bamwe barabatanze muri Nations Unies. Je ndibuka mu 2019 hari operation yabaye ujya hari umugenerale bishe yishwe na FARDC wanashaka ujya budacumura, yishwe na operation zakozwe na FARDC. Na FARDC nyene yaragerageje kubafasha aba bantu, irabafasha iragerageza
burya Kongo ni igihugu kinini kirimo abantu kirimo aba FNL kirimo bajya abantu dunya bajya none bajya baharuguru ba Uganda na nambari elera nambari bikintumbazi mugabo nta n'umunsi n'umwe Kongo urigera umva yidogera ngo abarundi ngo baraza ngaha ngo baje kurondera ngo FNL ngo baje kurondera ngo zareta baraza bitafise ingene bigenda mugabo nta Kongo yigera yidogera ngo abarundi ngo barabicira ngo abanyagihugu kubera bagenda bagiye kurondera umwansi yari kandi bagenda bavyumvikanye n'igihugu ca Kongo. Nta barundi baca mu binywa bingo bagiye muri Kongo atabizi ko barazi neza yuko abo bansi Burundi bari muri Kongo baraza yo bakorera abakongomani babo zaritabara turi abanyamurenge y'abidoga ngo inka zacu barazimaze baragira iki barabaviora baragira ibiki ubwo bwose burabera muri Kongo kubera ingorane igihugu cyari igihugu cy'amata n'ubuki igihugu twese twahungirayo dufite turonse ibibazo mu bihugu byacu mugabo no munsi twe tugiye ubuhungiro amakambi yo ngaruzuye hasere ikananigwa kubera burya impunzi umuntu ahunze abari mu minwe ya Esther umuntu wa Esther kujya leta y'u Rwanda yamayitwaza ngo bakoze kudeta ngo bazuba baza Esther turabare n'ingene Esther byamiruhishwa ibihugu ngaha wa mujyango twe tuzi ati mfise libre circulation mfise gutembera muri Kongo mfise kuhaja nkahaba mfise udufaranga nkahubaka inzu nkahaba neza mugabo no musa umuntu akaba aba oblige kuhaba afise statut z'ubuhunzi mu makambi y'impunzi ugasanga yuzimwe abakongomani kuva 94 nyine 94 Kongo ni zahe ngorane zabaye hagati y'abakongomani ku buryo abanyekongo bitwa impunzi ngwane zaje ziva hanze none ambassadeur wa Kongo yabwiye ati none origine kuki Kongo tuzira abanyarwanda pourquoi nabo abanyarwanda kenshi bavuga nabo bakongomani bavuga ikinyarwanda kenshi baba bazira umwikeko ko bakorana n'abanyarwanda kandi bo nkiza amarere President wacu arababwiye yuko ati abanyamurenge n'abakongomani mugabo u Rwanda rukabita abatutsi ikibazo nkuko uyu waserukira Kongo muri Nations Unies gutu Rwanda rwamarukenguruka iyo abanyarwanda babahaye amaposti muri Nations Unies mugabo u Rwanda rutigera gwemera maraporo ya Nations Unies nayo urimwo mugabo bimwe badwaye secrétaire général ikisawa ni bon mugabo hagara raporo ni yatanze izibakibura ivuga ati ni muvana abasirikare banyu ngaha ni mukori ibi ni mugira ibi ivyo bagaca barabapembeni ti kubera iki na rero tuvuga yuko no munsi biseba yuko ukuri kuja hanze reka ndabumvishe intervention ntuzenga ya userukira Burundi muri Nations Unies nawe mwumve position yiwe mwumve aho Burundi buhagaze muza gusanga Burundi buhagaze ku mahoro n'umwumvikano nimumvirize ntuzenga ambassadeur Zefera. Madame la Présidente, je tiens à remercier le Danemark pour l'organisation de cette session importante du Conseil de sécurité. Je vous remercie, Madame la Présidente. Yeah. Madame la Présidente, je tiens à remercier le Danemark pour l'organisation de cette session importante. Conseil de sécurité. C'est bon. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je tiens à remercier le Danemark pour l'organisation de cette session importante du Conseil de sécurité. Nous exprimons également nos félicitations au secrétaire général des Nations Unies pour la présentation de son rapport détaillé
sur la situation en RDC et sur le travail de la MONUSCO. Ce rapport met en lumière les défis majeurs auxquels la région est confrontée et constitue un instrument essentiel pour orienter nos actions collectives. Nous saluons, Madame la Présidente, la présence de Madame Bintou Keïta et soulignons que son travail remarquable ainsi que celui de tout le personnel de la MONUSCO dans l'accomplissement de son mandat. Nous voudrions aussi saluer la participation à cette session de Madame Charlotte Slente, secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés, pour son travail ô combien louable afin de venir en aide aux réfugiés dans la région des Grands Lacs. Nous saluons particulièrement la participation à cette session de son Excellence, Monsieur le ministre Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, et des collègues de la RDC et de l'Angola. Ma délégation se réjouit des exposés détaillés présentés qui soulignent les défis majeurs et les tensions actuelles. Nous réaffirmons notre soutien inébranlable à la MONUSCO dans l'accomplissement de son mandat, tout en soulignant que seule une solution politique globale et une collaboration régionale étroite pourront permettre de mettre fin à la crise actuelle et d'instaurer une paix durable en République démocratique du Congo. Au regard de la situation qui prévaut à l'est de la RDC, nous voudrions faire les observations suivantes. Premièrement, sur les préoccupations humanitaires et les violations des droits de l'homme. Le Burundi salue les efforts soutenus du secrétaire général des Nations Unies et du Conseil de sécurité pour maintenir la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Toutefois, la situation humanitaire dans l'est de la RDC demeure alarmante avec des souffrances croissantes des populations civiles qui appellent à des mesures immédiates et concrètes. Les rapports du secrétaire général et les résolutions du Conseil de sécurité et les rapports du Conseil des droits de l'homme font état des niveaux alarmants de violences sexuelles et de graves violations des droits des femmes, des enfants et des personnes âgées qui sont les plus vulnérables dans ce contexte de conflit. Le Burundi appelle à des actions renforcées pour protéger ces populations vulnérables et garantir leur sécurité et dignité en conformité avec les principes du droit international humanitaire. Les meurtres, enlèvements et violences sexuelles infligées aux civils constituent des violations graves des droits humains qui doivent être fermement condamnées. Deuxièmement, soutien à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Plus d'un mois après l'adoption de la résolution 2773, le 21 février, une résolution qui a exigé l'arrêt immédiat de l'offensive du M23 et le retrait des forces rwandaises et du M23 de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous leur contrôle, la mise en œuvre effective de cette résolution tarde à se concrétiser. Le Conseil de sécurité a la responsabilité de tout faire pour assurer la mise en œuvre de la résolution 2373 sur la situation en RDC, car les résolutions de ce prestigieux Conseil sont juridiquement contraignantes. Le non-respect de cette résolution risque de fragiliser le pouvoir du Conseil inscrit en lettres d'or dans la Charte des Nations Unies et perpétuer l'impunité à l'est de la RDC. Ce Conseil a les outils et les moyens de faire exécuter ces résolutions. Le Burundi déplore
également que l'offensive du M23 continue malgré les multiples appels à la paix de la SADC, de l'EAC, de la CEAC et de l'EAC-SADC au cours de 2 derniers mois. Le Burundi exhorte toutes les parties à respecter pleinement leurs engagements, à revenir sur la voie du dialogue et à poser des actions concrètes et mesurables sur le terrain pour parvenir à une solution politique durable. Troisièmement, au sujet des initiatives régionales. Les régionales de la CEAC, EAC, SADC, qui ont toutes lancé des appels à un cessez-le-feu immédiat et à la réouverture des corridors humanitaires et des aéroports, sont à saluer. Le Burundi salue aussi le récent rapport issu de la réunion conjointe des chefs d'état-major de l'EAC-SADC, ainsi que la feuille de route proposée, et tient cependant à rappeler que cette feuille de route devrait également tenir en compte le désengagement et le retrait des forces non invitées en RDC, ainsi que le désarmement des groupes armés. Le Burundi exprime également sa gratitude envers le président angolais pour ses efforts dans le cadre du processus de Luanda. Nous restons fermement convaincus que les solutions et les médiations africaines sont les plus appropriées pour résoudre les problèmes africains. Toute initiative de nature à contribuer à la paix durable à l'est de la RDC en complément au processus de Luanda et Nairobi en voie de fusionner est la bienvenue, sans toutefois se substituer au processus existant. Dans cette optique, le Burundi appelle à un dialogue intercongolais inclusif, je dis bien inclusif et sans exclusion, dans lequel toutes les parties prenantes s'engageraient activement pour une paix véritable et durable. Nous en appelons également au démantèlement de tout groupe armé locaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. Quatrièmement, exploitation illégale des ressources naturelles. Cette question de l'exploitation illégale des ressources naturelles demeure l'un des principaux moteurs du conflit dans la région. Le Burundi soutient pleinement l'initiative régionale de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour lutter contre cette pratique destructrice et appelle à une coopération renforcée entre les États concernés pour éradiquer ce phénomène qui nourrit la violence et l'instabilité dans toute la région. Cinquièmement, l'impact humanitaire de la crise sur le Burundi. Mon pays, le Burundi, en raison de sa proximité géographique avec les zones affectées, subit directement les conséquences de cette invasion meurtrière. Depuis le sommet conjoint du 8 février, le Burundi a accueilli plus de 60 000 réfugiés congolais en quête de protection. Actuellement, plus de 120 000 réfugiés sont hébergés dans des camps à travers le pays, mettant une pression croissante sur les ressources limitées. Le Burundi lance un appel urgent à la solidarité régionale et internationale pour faire face à cette crise humanitaire. Sixièmement, engagement du Burundi pour une solution politique durable. Le Burundi réaffirme son engagement à œuvrer pour une solution politique durable au conflit en RDC, en ligne avec le plan de paix proposé par le gouvernement du Burundi. Nous restons convaincus qu'au regard des souffrances civiles et des violations massives du droit international humanitaire et des droits humains, l'heure est venue de passer des déclarations
aux actions concrètes. En conclusion, Madame la Présidente, la communauté internationale devrait redoubler plus d'efforts pour faire respecter la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC à travers la mise en œuvre effective de la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2773, et les nombreuses mesures déjà prises par les acteurs régionaux. Le non-respect de l'intégrité territoriale de la RDC pourrait créer un précédent dangereux pourrait créer, disais-je, un précédent dangereux dont certains États pourraient se servir pour grignoter des portions des territoires d'autres États souverains. Je vous remercie. Navyumvise. Ibi nyakubahwa userukira Burundi muri Nations Unies yashikirije ni bimwe ko ndababwira. Uburundi kintu cya mbere gushira imbere n'amahoro, murazi ko abarundi turabanyamahoro. Ibibazo byose byabaye mu Burundi kuri twebwe harabaye ibiganiro hagati y'abarundi. Murazi imigwi yabaye memere muri 2015 hamaze kuba gushamira nuko ibyabaye muravyibuka. Mu nyuma harabaye ibiganiro by'abarundi baragira ku byo bagezeko. Nivyo abarundi ahantu hose bari bama bigisha ukumvikana, ni mubanze muyage nk'abanyekongo. Ntihakenewe yuko ibya Kongo ibiraba Kongo nibiyaga abanyekongo namba vy'ukuri atabanyamahanga babirimo, namba vy'ukuri u Rwanda rutabirimwo, ibyo bakongo nibabirekera abanyekongo babiyage babiheze nk'abakongomani. Naha rero wumvise yuko ibibazo vya Kongo bivyagwa n'u Rwanda, mwumva neza yuko haba hari ikibazo. Niyo mpamvu rero namba dukeneye kubana neza, twubahirize imbibe z'ibindi bihugu, tujye kuvogera ibindi bihugu. Ibi byadongire yavuze ngo hari amasasu ngo yaguye muri Kongo, nuko umubanyi nuko iyo hari kwaraba ibibazo hagati mu banyi hari gihigwa ntihabura kamwe tubiri. Jewe ndibuka igihe nari mu Rugombo, hari umuntu yambwiye yuko ariho ibombe ryaguye mu mirima iri ku Rusizi. Kubera iki biba biriko birabera ku mipaka. Niyo mpamvu rero burya hagiye bamwe bace barepusa baragerageza kubegeza kure cyane, bibanda bibera ahantu kure. Kwaruko kuba hari igihe kujya ku inventory igeze kumanukeza akamanyora, amabombe bateye aragwa ku butaka bw'u Burundi. Hari bombe imwe yaguye mu mirima y'ibigazi, yaguye mu bigazi kabisa. Mugabo no gutahura ati ngambi yo bombe yaguye niko umubanyi atamahoro afise. Rero tuje hamwe ubwira umubanyi aronka amahoro, atekanigwe iwe no muvyiwe. Aho no twese tukumba turamona aho tugumye twitwaza ngurumva ngo harabagize genocide ngo baje ngo bahungira habagire. Ivyo ça fait plus de 30 vyamaruko nyene. Ijambo riguma mu kanwa rigacika inkonda. Ubu pour le moment turabe ibyo bita inyungu rusangi, inyungu twese duhorizako amahoro n'umutekano, ku buryo ejo utazobahuza ati ari bombe izova muri Kongo igwe mu Burundi, ari bombe izova muri Kongo igwe mu Rwanda. Turabe ati byogenda gute kugira abanyekongo nabone basubire kuronka amahoro nkuko byari bimeze. Nivyo uyu mwubaha ni juste nagomba kongera kwako kuri ibi byo mwubaha aserukira Burundi Nations Unies agomba gushikiriza. Ibisigaye byari ivyo nani nkeneye ko tuyaga ko ndabasangize uno musi ko ndaza abantu menshi baba batazi yuko ubu isi nzima yicariye ibibazo by'abakongomani. Mubandanye mukurikira munongera musangiza bino biganiro abandi. Imana ikomeze kubafasha ho muri murakoze.